mubarira sindimwo. Mubarira sindimwo. Kubera iki? Turafise Yesu. Yesu yazutse. Yesu ni muzima. Yesu ni muzima. Nagomba ndagutangarize wewe wo buri kurarira uri hano, ikuremwo, mubarira wewe nturimwo, kuko Yesu ari hano. Haleluya. Nagomba mumfashe dushime Imana mu majambo make, tuyishimire ko iri hagati muri twebwe. Mana data wa twese uri mwijuru nyene ububasha bwose, mukunzi wacu, turagutarikiye ibiganza tuvuga ko uri Imana yatugendeye, tuvuga ko uri Imana iri mu ruhande rwacu, tuvuga ko uri Imana iriko irakorana n'ishengero ry'umwongere mwiza Ngozi, tuvuga ko uri Imana y'urukundo. Yesu mwamugororotse mwizigirwa. Turagushimiye mwami kuri hano uri kuragendagenda mu bantu bawe. Turagushimiye kuri kurabohora. Turagushimiye mwami abo wakijije. Turagushimiye mwami abo watabaye. Turagushimiye abo wakuye kwa kabonero ka Satani. Turagushimiye abo wahumuye. Turagushimiye, turaguhaye icyubahiro, turaguhaye icyubahiro mwamuhambaye, turaguhaye icyubahiro mwamugororotse, turagushize hejuru mwamuhambaye. Turanezerewe mwami Imana iki gitondo, turasubiriye kukwakira mwe muyera. Ndaguhaye icyubahiro, ndaguhaye icyubahiro kuri hagati muri twebwe. Erega twarakwakiriye, wowe waratugendeye, none ni wahavuye, uracyari hano, uri kurakora mu ishengero ryawe. Mwami Imana iki gitondo ndashize hejuru ubukuru bwawe, ndashize hejuru izina ryawe, kugira ngo no muri iki gitondo nyene mwami abari basigaye bariko bararira bahozwa amarira, bahozwa amarira, bahozwa amarira. Ntiturimwo mubarira, kuko uri Imana iri mu ruhande rwacu. Turagukomeye amashishi mwe mwamuhambaye. Izina ryawe ryubahwe, izina ryawe ryubahwe. Ubwami bwawe buze mwami uhambaye, ubwami bwawe buze Satana maramare, ubwami bwawe buze, ubwami bw'umwiza buhunge. Cyubahiro n'inganji bikugarukeko, tubisenze tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Amen. Amen. Yesu abahamugisha. Sanzurure muri Bibiliya zacu twihuse umwanya. Ubutumwa bwiza bwa Yohani igice cya 20, turahera ku murongo wa 11. Ndabakiriye mu butumwa bwiza mu ijambo ry'Imana tugiye gusangira. Rivuga ko mpejeje kubabwira, mubarira sindimwo. Turasoma mu izina rya Yesu. Yesu yiyereka Mariya Magadalena. Mariya yarahagaze kumva arira. Akiri ko ararira, arunama arunguruka mu mva, abona abamarayika babiri bambaye impuzu zera, bicaye umwe ku mutwe uwundi mu mirambizo y'aho ikiziga cya Yesu cyari kiryamye. Baramubaza bati, mbega nyina wanje urizwa n'iki? Nawe ati, nuko bakuye umwami wanje, nanje nkaba ntazi aho bamushize. Avuze ibyo arakebuka, abona Yesu ahagaze, ariko ntiyamenya ko ari Yesu. Yesu aramubaza ati,
mbega nyina wanje urizwa n'iki? Urondera nde? Nawe yiyumvira ko ari umurimyi waho, aramubwira ati mugenzi, namba ari wewe wamukuye hano, ndangira aho wamushize ndamukureyo. Yesu aramuhamagara ati Mariya. Nawe arahindukira amwitaba mu Giheburayo ati Rabuni, sobanurwa ngo mwigisha. Yesu aramubwira ati ntunkoreko kuko ntaraduka kwa data, ariko genda kwa bene data ubabarire uti agira duke kwa se ari we so, uti ku mana yiwe ariyo mana yanyu. Mariya Magadalena aragenda abarira abigishwa inkuru ati nabonye umwami, abadondera ibyo yamubariye. Tumba ndakubwire ko uyu munsi turafisemo iki kintu gishasha kiko kirakubaza ngo urizwa n'iki? Mbega umucunguzi wawe si muzima? Mana ishimwe cyane. Uyu Mariya aragenda, yarahejeje bwa mbere yabonye ko yagiye kuraba kumva asanga Yesu ntawuriyo. Hanyuma amaze gusanga Yesu atawuriyo, abwira abandi bigishwa, arababwira ati erega karabaye, si Yesu umwe bahamba si yari, sinzi ukuntu biri bugende. Hanyuma arira cyane kuko yari inshuti yiwe, Yesu yari inshuti yiwe, biramubabaza cyane. Niho rero yagenda kuraba mumva, asanga n'ubundi si yari hari yabo bamarayika, umwe ku mutwe undi mu mirambizo, aho ikiziga cya Yesu cyari kiri. Mariya mu kutamenya kwinshi aragenda, mu kutibuka ibyanditswe, mu kutamenya ibyanditswe, mu kutamenya ibyasezeranywe ko Yesu azobabazwa agapfa hanyuma mu nyuma akazuka. Ibyo ntibyari muri we, ntiyabimenye. Ariko abamarayika baramwiyereka bamubwira ati none wewe urizwa n'iki? Ni iki kiriko kirakuritsa? Rero umuntu buriya ariko ararira aba afise impamvu, impamvu akomeza kurira. Bamaze ngurizwa n'iki? Arababwishura ikimuriza. Hanyuma mu nyuma n'ubundi arakebuka inyuma, abona Yesu, mugabo ntiyigeze amenya ko ari Yesu. Impamvu ikomeye cyane. Abantu benshi barazi Yesu, mugabo ntibazi Yesu yazutse, bazi Yesu ari mu mva. Iyo ni ingorane ikomeye cyane yinjiye mu bantu b'Imana. Eraba kumviriza iki kintu. Yesu yarabambwe ku musaraba, kandi mu kubambwa ku musaraba yishiraho ibyaha byacu, kwari kugira ngo aducungure. Hariho abantu rero bakiri ku musaraba, hamwe Yesu yabambwa bacunguwe, mugabo ntibaratera intambuko ngo basubire bashike ahandi hantu, bamenye ko Yesu uwo Yesu dufise uno munsi muri twebwe ni Yesu yazutse, ni muzima, kandi ko ari muzima, ari mu bugingo bwawe, ibyo urimo byose arabizi. Rengana ku musaraba, ugenda ahantu uvuga uti Yesu yarazutse. Apana kwizera Yesu ari mu mva, twizere Yesu muzima, yicaye iburyo bwa data, arakwitegereza, arakubona ibyo urimo, kandi ariko arakwitegereza, arabona ngo nguyu umuntu wanje ariko ararira,
ngo urya umuntu wanje hari icyahajije, hari icyabuze, kandi ko akibuze yihutira kuza kugikora kuko n'umukunzi wawe, kuko ni umwizigirwa. Amen. Rero nagomba kuvugana n'umuntu yoba ariko mengo ariko ararira, urizwa n'iki? Hariho rero ni ryari umuntu ashobora kurira? Umuntu arashobora kurira iyo hariho ibintu abuze. Imana ishimwe cyane. Turabona Ana yarabuze umwana, Imana ngo yari yaramuzibye inda, ntiyari yarabyaye. Turabona na Sara domeme na wenyene ntiyabyara. Icyo gihe rero amarira yabo asukwa arabishwa ku mwana kuko niwe bakeneye. Ariko umuti n'uwuhe? Umuti si wo guhereza mu marira. Ana yarasenze Imana, arayiririra, araririra Imana, arasenga, mu nyuma amarira yiwe yarahojejwe. Imana ishimwe cyane. Nawe wowe uri hano ugasanga uri kurarira, ariko urakeneye kugira icyo ukoze. Icyo ukora ni iki? Ni ugusenga Imana, ni uguhamagara Imana, kuko iyo Mana uhamagara ni Imana ikomeye, ni Imana ishoboye, ni Imana itananirwa, kandi ni Imana ushobora kuvugana nayo, ni Imana yumva. Ariya Ernestine jewe ndamuzi kweli, ndazi ko twasenganye, ntibyari byoroshe, mugabo yatubwiye ukwizera. Igice cya mbere, igitabo cya mbere cya Samweli, igice cya mbere umurongo w'indwi dushyize ku 11. Dore ku murongo w'indwi dushyize ku 11. Uko niko byagenda uko umwaka utashe. Uko Hana yaduga aja mu ngoro y'Uhoraho, niko mukeba we yamushinyagurira. Nicyo cyatuma arira akanka kurya. Maze umugabo wiwe Elukana aramubaza ati, urizwa n'iki Gahana? Ni iki kikubuza kurya? Wabajwe n'iki? Mbega sinkurutira abahungu 10 wobyaye? Uyu mugabo yarazi yuko wewe amuhagije. Mugabo Ana yarafise ikimuriza. Icyo cyamuriza nacyo cyari iki? Yari umwana. Uwo mugabo we yabona mengo wewe aramuhagije. Mugabo wewe yarafise ikibabaje umutima wiwe. Ikibabaje umutima we karukuronka umwana. Hanyuma ntugire ngo ndumuntu w'umunyangeso mbi, kuko akakanya kose namye mvugana umubabaro n'amaganya bindengeye. Maze Eli aramwishura ati, nuko niwigira amahoro, Imana ya Isirayeli iguha ico wayisabye. Amen. Aho nasimbiye ku murongo wa 17, wa 16. Nawe aramwishura ati, numpangaze jewe incoreke yawe. Maze uwo mugore arigira, araheza arajya, ntiyasubira kwiraburanira ukundi. Kwiraburanirwa ukundi. Murabona kukwizera kwa Hana, akibyumva yaciye yigira, acarize, aramenya ngo icyo Imana yavuze cyabaye, byahetse. Imana ishimwe cyane. Hariho icyo Imana imaze kuvugana nawe. Nimba hari icyo Imana imaze kuvugana nawe, menya ngo bwa bundi byarahetse, byarakozwe. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane.
none ryari woreka kurira? Ni ryari woreka kurira? Ubwa mbere wotegeza kumenya ko iyasezeranye niyo kwizerwa, irakomeye kandi ntikehanirwa. Imana ishimwe cyane. Ukabimenya neza udakekeranya ko Imana icyo yagusezeraniye, icyavuzwe cyose, ijambo ryavuzwe rizoshika. Amen. Ijambo ryavuzwe rizoshika. Ntuhave wibaza ukekeranya. Wewe cakira ijambo ry'Imana, gumya ijambo ry'Imana waronse, icyo Imana mwavuganye, umenye yuko iyasezeranye niyo kwizerwa no kubikora izobikora. Imana ishimwe cyane. Hariho umutama yitwa Simiyoni. Simiyoni Imana yamubwiye ikintu gikomeye cyane. Imana ishimwe cyane. Simiyoni Imana yamubwiye ngo yari yarabwiwe na Mpwemu Yera yuko atazopfa atarabona Kristo w'Umwami Imana. Imana ishimwe cyane. Yari yarasezeraniwe na Mpwemu Yera, yari yamubwiye ko ntazopfa atabonye Mpwemu Kristo w'Umwami Imana. Imana ishimwe cyane. Uyu Simiyoni ari muri Isirayeli. Muri Isirayeli hari byinshi. Imana ishimwe cyane. Hari byinshi nk'intambara ugasanga zari zihari. Simiyoni birashoboka ko yoba yaranagwaye. Mugabo ibyo byose akaguma ku ijambo Imana yamubwiye yuko ntazopfa atabonye Umwami Imana, Kristo w'Umwami Imana. Ntazopfa. Ibiza gutera byose bishoboka yuko hariho nk'ibiza nk'ibi bya corona. Bishoboka yuko hari haraje n'ikiza nk'ubwa mbere sida igitera, bavuga ngo sida iramaze abantu. Mugabo Simiyoni aguma ku ijambo, ntazopfa atabonye Kristo w'Umwami Imana. Nimba habaye intambara, Simiyoni yavuga ati mubapfa sindimo. Ubu mwa kino gihe usanga hariho ubukene bwinshi, ibiciro byaraduze, igitoro nta gihari. Abantu rero bose usanga bariko bararira, turapfuye, turagowe, ntoraba, ibiciro byaduze, umuceri ugugwa 3,000, igitoro cyabuze, itike ryaduze. Wewe nawe ukaja muri icyo kigwi kandi uzi neza yuko ufise Yesu, kandi Yesu ashobora kubihindura byose. Imana dufashe cyane. Rero va mu kigwi cy'abarira, uvuga uti jewe sindimwo, Yesu yararishe. Vamo, reka kurira. Hariho n'abandi bantu usanga bavuga ngo iwacu iyo ugeze ku myaka 30 ucupfa. Abandi nabo gasanga mu kwivanga mu byaha akabibandanya kwa kundi nyene, kandi warakiriye Yesu yadushigiye nta Ernestine ati mu kugoreka umunzani, mu gushira amabuye mu biharage cyangwa mu muceri, kandi waramaze wewe uri hangagera, uri nyegu y'Uhoraho, wewe nturimwo muri abo, vamwo mu izina rya Yesu. Amen. Rero iki kintu cyo kuvuga ngo kumenya ko yasezeranye niyo kwizerwa, Simiyoni yari yarabisezeranye uko ntazopfa atabonye Kristo w'Umwami Imana.
nawe nagomba ndakubwire ivyo ariko biragutera ubwoba, biriko birakubwira yuko wewe ahubwo karabaye, bibwira uti jewe sidimwo, Yesu yarabambwe kandi yarabibambanywe ku musaraba. Nyuma yo kubibambana ku musaraba yaragiye kuzima bihambayo, yazukanye ubwiza n'icubahiro. Tumukomere amashyi uwo mwami wacu arahambaye. Amen. Wowe nturimwo mw'abo bantu bapfa, nturimwo mw'abo bantu ivy'imiryango bikibakurikirana. Uri caremwe gishasha kuko wakiriye Yesu. Uri caremwe gishasha, nuri mu bakenyuka, nuri mu babandi bicwa nuko ivy'iwabo bibica bakiri bato. Je ndibuka mutama wacu yecu twarakunda kuganira, akatubwira ngo burya renda babwira kuko abiwacu aho mudongo mu muryango ngo byasaba yuko barongora bafise imyaka nka 40, hanyuma kandi kirushirije ngaho ni imponyi. Sinzi ko twumva iryo jambo imponyi, n'abantu bagenda barahona ntibagwira. Ndiko kudimvira kuri aya majambo naciye ndavyibuka ko ntiyakunda kubitubwira, ariko nca navuga ngo Imana ishimwe ko nakiriye umwami Yesu, abana banje batazoba imponyi. Amen. Kuko ubu byaraheze. Ikindi kumenya ngo ibyo ntashoboye yoyo irabishoboye, ibyo bituma utarira. Ibyo udashoboye Imana irabishoboye. Ikindi kandi kumwanya ukamenya ngo umwasi Satani yaramaze kuneshwa. Umaze kumenya ko Yesu yanesheje, ukamenya ngo wa mwasi Satani yaraneshejwe, umubwira uti Satani nta bubasha ufise, ukibutsa ufise mu muryango wanje, jewe uyu munsi nduwidegembya, jewe uyu munsi ndi umwana w'Imana. Yesu yarampaye ubwo bubasha bwo gucika umwana w'Imana kuko naramaze kumwakira. Uyu munsi nitwa umwana w'Imana. Satani umva umubwira uti yewe Satani, nta kibanza ufise muri jewe, nta n'ububasha ufise kwinjira muri iyi nzu yiwanje mbamwo. Ikirenze icyo nta migenderanire dufitaniye. Uwo dufitaniye imigenderanire ndamuzi, ni umwami wanje Yesu Kristo, kandi uwo ko ari muri jewe niwaza muri ihuriro. Amen. Yesu abahezagire cyane. Ikindi kandi umenya ngo Yesu ni muzima, yaratsinze urupfu na kuzimu. Ibyo nabyo nyene ukwiye kubimenya. Ikindi kandi hariho Imana ibona ibyo uri kuracamwo kandi irashoboye kubihindura. Amen. Hariho Imana ikwitegereza ikabona ibyo uri kuracamwo, ibyo nyene irashoboye kubihindura. Twababyize muri iyo zitandukanye ko Yesu yagiye arabyishirako. Ububi bwose twari dufise Yesu yarabwishize ko aduha ibyiza byose yarafise. Rero ukabimenya ngo bwa bundi hariho Imana ibona ibyo ndiko ndacamo kandi irashoboye kubihindura ikabihindukiza, kuko byose ku musaraba yarabirangije. Hanyuma ikindi kandi no kugira icyo ukoze, ukagira icyo ukoze kugira ngo amarira yawe
arangire. Imana ishimwe rwose. Rero nagomba dutere intambuko ndakubwira nti Yesu yarazutse ntakiri mumva, ntukaronderere rero umuzima mu bapfuye. Yesu ni muzima. Amen. Amarira yawe Yesu arayabona, ahubwo reka kurira uririra abapfuye, uwo wari kurarondera ntari mumva ni muzima. Humuka umenye ngo Yesu arakwitegereza akakubona. Rero va mwabo bantu barira, va muri ico kigwi cy'abarira. Imana cyane sinzi icyariko kirakuriza, ibiriza abantu ni byinshi, mbega nakabonero ko ku kazi. Ko barakabonero ko ku kazi ni jaruzi iyo biriho sinzi, canke ni mu muryango biriko biragenda nabi, mu rugo ntibimeze neza, nivyo byo biriko birakuriza. Canke uri ntabwa wumva mengo wewe uri kimaramara, vyoba ari vyo biriko birakuriza. Imana dufashe cyane. Canke n'akabonero k'ingwara, ni giki kiriko kirakuriza? Canke ni ibyaha bikurembeje uragomba kubivamo mugabo bikanka, ariko wumva ufise amarira menshi, intuntu, ufise akabonge, ufise ibikomere. Ibyo byose byoba ari ibyo wowe watewe n'ibyaha kanaka. Mbega byoba ari biki muri ibyo biriko birakuriza? Abo hanze Yesu ashimwe, turi kumwe. Imana ishimwe cyane. Nakahe kabonero ka Satani? Ni ikihe kiriko kirakuriza? Ni hehe ubona ushika umutima wawe wagumye mu mutima ukumva nta mahoro, nta munezero wigera ugira? Iyo byiyumviriye urabira abantu bishikira, urabona ko mmengo nta nibyo woshobora. Ni igiki kiriko kirakuriza? Ibyo byose ubibwira uti Yesu yarabyishizeko, ubibwira uti nta bubasha. Wongere wikure muri ico kigwi cyo kwifatanya n'abandi urira, ahubwo ivaneyo, uveyo, utumbereze amaso kuri Yesu wenyine. Imana ishimwe cyane. Kuko Yesu amasezerano yose yasezeranye ategerezwa gushika. Yadusezeraniye ibyiza, kuko imigambi adufiseko ni imigambi y'amahoro, si imigambi y'ibyago. Cakira ubwo buzima bwiza. Turuna page, ijya page yari yanditse ko ibintu bibi ntusubire kuhasoma, ni uhindukize urabe ahantu handitse ibyiza gusa, aba ari ukomeza kuraba. Satani ntakomeze kuguhindukiza amaso akwereka ibidashoboka, akwereka ibintu byabaye bibi. Batubwiye ko kare ngo inyuma ntahari, ibyabaye inyuma ntitujyayo, dutumbereye Yesu wenyene, kuko niwe nyanduruko yo kwizera kwacu, kandi niwe yagusozereye. Kandi uwo ko yababajwe ku musaraba ashobora no gutabara abababazwa. Vamwo mubarira mu izina rya Yesu. Amen. Yesu ni muzima kandi arakurindiriye. Rero ikindi kandi numva nuko no gutera intege ngo umenye ngo burya rero ibyo byose Satani yari yaragushizeko, umubwira uti jewe narakiriye Yesu, narakiriye ubuzima bushasha, wakira ibihe bishasha, wakira umunezero, wakira amahoro, wakire ubwiza bwose butangwa na Yesu Kristo. Amen. Tubyakire. Yesu ni muzima kandi Yesu aragomba kuguha amahoro, aragomba kugutabara, aragomba yuko nawe unezerwa
agomba kuwukura mu mubabaro uwo satani yagushizemo, kuko Yesu nicyo cyamuzanye, yaje kugira ngo zironke ubugingo kandi ziburonke busagutse. Tumukomere amashyi uwo mwami wacu. Amen. Rero numva twosenga tugasengera ikintu cyo kuvuga ngo tugumye ijambo ry'Imana, kuko Simiyoni yagumije ijambo ry'Imana, kandi iyo atagumye ijambo ry'Imana ahubwo ati jewe sinzopfa, sinshobora gupfa ntabonye Kristo w'umwami Imana, nawe ntushobora. Donc ibijya byose biko birakugora nibigukorako mpaka ushitse hehe ku Imana yakuvuzeko. Amen. Umwe wese arafite Imana yamuvuzeko, kandi ibyiza byose ni iby'Imana yaduhaye. Nta Mana yaduhaye ibibi byose biva kuri Satani, kandi ko biva kuri Satani twebwe turaba Kristo, kandi ko turaba Kristo twakira iby'umwami wacu, niwakira ibyo Yesu rero ariko araguha. Amen. Amen. Igihe umuntu ashobora guhura n'ibintu akaronka ijambo ry'Imana mugabo ntagizere, nutizera ntabwo bibaza ngo hari ibintu bitangaza bindi biza gukorera, ariko ikintu gikomeye cyane cy'ibanze nuko umuntu yizera icyo Imana yavuze. Hanyuma kandi biragusaba yuko umenya ngo mbega iyo Mana yavuze ni iyihe, irashoboye cyangwa ntishoboye. Erega kutizera ni ukubwira Yesu ngo erega wewe ibi ntibobishobora, urarabe biriya mugabo ibi ntabyishoboye. Mugabo dufise Yesu ashoboye byose, dufise Imana mushobora byose. Imana ishimwe cyane. Kandi niba Imana yavuze ngo nabagendeye ndi hagati muri mwebwe, none gute ushobora kwa muri kurarira? Ahubwo nurirane n'abo hanze bariko bararira, ahubwo vabo barira uri mu bantu bashobora kuremesha abandi. Amen. Hama ni waremesha abandi, hariho abandi bazokira. Kubera iki? Wowe urabizi neza ko ijambo ry'Imana n'ukuri kandi yasezeranye niyo kwizerwa. Nimba yarasezeranye ngo inimba n'akaboga yabyishize ko igihano kituronkesha amahoro cyabaye kuri we, subira kurira gute? Bamubarira, vamo vuga uti mubarira sindimwo. Amen. Amen. Rero kwa ruguteranira nge muri ayo majambo tuvuga ngo bwa bundi mubarira sindimwo, kuko Yesu yarakoze, kandi igikorwa cya Yesu ntitugipfisha ubusa. Igikorwa Yesu yakoze cyo kwishira ko ibyo byose, iyo mivumo, izo ngwara, ibyo bintu, ibyaha, ibyo byose Yesu yabyishize ko yarababajwe abantu b'Imana. Jewe ndakunda kwiyumvira kuri Yesu ukuntu abo yasendamwe abadayimoni, abo yakiza ingwara akabakiriza ababo, nibo bamubambye bamushinyagurira, bakamwereka ko asubijwe hasi kandi yari uwo hejuru. Kubera iki umuntu adashobora kwiyumvira muri ubwo buryo kugira ngo yizere uwo mwami yamubambiwe, kugira ngo ushire hejuru uwo mwami yihanganiye isoni zawe, akugwa impuzu, yambikwa ubusa, ibyabaye kuri Yesu ntibyari byoroshe. Rero nagomba ndagutangarize wewe uri hano uyu munsi,
izo soni zose yazishizeko, iyo mibabaro yayishizeko kugira ngo isoni tuzivanwemwo, kugira ngo isoni zituveko, kugira ngo iyo mibabaro ituveko. Reka rero gupfisha ubusa igikorwa cya Yesu ngo ugumurira, ugumane amaganya, ugumane isoni zose, amarira yose wari kurira, washobora kurira, yayo marira Yesu yarayishizeko. Yarize amarira y'amaraso, yaratonaguwe. Reka rero gupfisha ubusa igikorwa cya Yesu, byose yarabyishizeko, byose yabyishizeko kugira ngo uronke amahoro, yabyishizeko kugira ngo uronke ubwo bwiza bwose. Niwakire Pasika nziza mu izina rya Yesu. Haleluya. Akira kujabuka, ujabuke, hama witegereze ubwiza bwa Yesu, witegereze igikorwa yakoze, ivyo bigutere kumwubaha no kugendera mwizigira Yesu. Abahezagire cyane. Reka dusenge Imana. Usenga hari indirimbo batururimbiye nuko ntazi kuririmba. Nukuri ntuze wigere uvuguruza igikorwa cya Yesu, ahubwo uzovuguruze abamuvuga nabi, ubavuguruze, ubabwire ukugira neza kwa Yesu. Amen. Yesu agira neza kandi ni umwizigirwa, kandi ntabwo yigera ahemukira abamurondeye, ntabwo yigera ahemukira abamuhungiyeko. Nagomba dusenge kandi tumwizeye, twizigira yuko ari Imana itabara, ari Imana igira neza, ari Imana y'amahoro, ari Imana ishobora kukuburanira, ari Imana ishobora kukuvugira, ari Imana ishobora kukuvugira hariya wariko uraronka ukubonerwa, hariya wariko urafatwa nabi. Niwe ashobora kuba se w'imfuvyi, niwe ashobora kuba umugabo w'abapfakazi, niwe ashobora kuba umugenzi wawe, aho abagenzi bose baguhemukiye niwe wenyine adashobora kuguhemukira. Ahubwo wowe ikisaba gusa, va muri abo bantu bariko bararira, va muri ba bandi witandukanye nabo, uvuga igikorwa cya Yesu, uvuga ineza yiwe, uvuga kugira neza kwiwe, kuko yakoze ibikomeye. Ineza yiwe ntituzokwigera tureka kuyivuga, ahubwo icyo ukeneye tangaza iyo nkuru nziza, ubabwire ko Yesu yazutse. Mariya Magadalena amaze kubimenya yaciye agenda kubibwira abandi ko Yesu yazutse, ahubwo nibyo bikenewe, nibyo byihutirwa kubibwira abandi ko Yesu ari muzima, kandi ko Yesu abatabara, kandi ko Yesu abagwanirira, kandi ko Yesu ari umwami w'abantu. Tubika amaso yacu dusenge. Sinzi ko wewe ibyakuriza, sinzi ayo marira yawe ahantu wo yagarukiriza, wo yashira, ariko nagomba ndakugira inama, amarira yawe yazane kuri Yesu. Nimba waramaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, Yesu akaba ari muri wewe, Yesu akaba ari we wahaye intebe y'inganji, Yesu akaba ari wakurongoye. Ibyo mwohura byose, ibyo mwogongana bisa nk'ibigutera ubwoba, ubibwira uti jewe sindimwo mubarira. Nimba waramaze kwakira Yesu, Yesu akaba ari mu buzima bwawe, ubibwire byose, jewe sindimwo, Yesu yararishe kandi ari mu bugingo bwanje.
ariko kandi ukaba nawe uri hano utarakira uwo mwami w'abami, uwaduhoza amarira, uwashobora kutwishura imitwaro, uwashobora gukura ashobora gutanga umugisha agakura mu kudandaza umufuko w'amakara hanyuma akagushikana aho ushira imoto mw'ibarabara. Uwo mwami Yesu niwe turiko turavuga. Abamwakiriye, abamufise nibo agenderaho umugisha, kandi uwo mugisha nawe wowe uri hano utaramwakira, nawe uwo mugisha urawukeneye, kandi nawe urakeneye guhozwa amarira. Kandi niwe wenyine aduhoza amarira, niwe wenyine ashobora gusubizaho ibyari byarabuze, ibyo twahombye arashobora kubigarukana. Uwo Yesu turiko turavuga n'umwizigirwa. Uwo Yesu turiko turavuga ahashitse abadayimoni barahunga. Uwo Yesu turiko turavuga niwe yadutabaye twari tujakariye ibyaha, hanyuma dusigara turabaja ba Kristo, dusigara turi imbohe za Kristo, dusigara tumogoreye mu gukora ibyiza. Abari bamogoreye mu gukora ibibi barahindukiza umutima, bamogorera mu gukora ibyiza, kuko Yesu yabashizemo ibyiza byiwe. Mbega wowe uri hano nawe woba utarakira umwami Yesu, uwo turiko turavuga, uwo munyamahoro, uwo mwizigirwa, uwo mwami agororotse, wowe uri hano nawe utaramwakira, ndagusabe mu rukundo rw'Imana tunyarukije uduze ikiganza kugira ngo nawe tugufashe gusenga kugira ngo wakire uwo mwami Yesu Kristo akugirire neza. Ukaba uri hano uduze ikiganza kugira tujye tukubona tugusengere. Urashaka amahoro, urashaka umunezero, urashaka kwambara ububasha nk'ubwo Yesu yambaye bwamuzuye mu bapfuye, urashaka yuko imivumo yose y'akarondarondi kuvako. Ngwino wakire Yesu Kristo. Tuzi ikiganza nimba urimwo kugira ngo tugufashe gusenga, aguhoza amarira nawe, imibabaro yose ikuveko, yishire Yesu. Tuzi ikiganza. Yesu aguhezagire, Yesu aguhezagire uriko uraduza, Yesu aguhezagire cyane. Ngwino kuri Yesu arakuhoza amarira, ngwino kuri Yesu aragutabara, ngwino kuri Yesu. Twese twari abantu bajakariye mu bibi gusa, abantu bajakariye mu magorwa bagenda bararira, ariko uyu munsi ndashobora kuvuga ngo sindimwe mu barira, sindimwe mu bagenda bararira, sindimwe mu bagenda bafise akabonge, sindimwe, kuko Yesu yampaye amahoro yose, kuko Yesu byose yarabyishizeko. Narabimenye ndabitahura, arabimpishurira. Umuntu yahora agenda umugongo warahetamye, uyu munsi ngenda nemye kuko Yesu yangiriye neza. Ariko baraduza ibiganza, muduze cyane tubasengera Imana. Namwe mwakire ubuzima, mwakire Yesu kuko niwe buzima, niwe bugingo. N'abari hanze mwese sinzi ko hoba hari huriyo, nawe aduze ikiganza kugira ngo tumubone, tumusengera Imana kugira ngo nawe winjire mu bana b'Imana. Abariko baraduza muduze cyane, Yesu abahezagire cyane. Sinzi ko no hanze bariyo, sinzi kuri hano. Reka ndabasabe abadugije ibiganza mu byagurukaho muri tubasengera Imana. Yesu abahezagire cyane. Reka dukomere amashi menshi Imana. Bariko barakoma amashi, nawe naho utadugije ikiganza urashobora kubyaguruka kugira ngo tugusengere. Haleluya. Reka bashike hano imbere kugira ngo tubasengere. Ngwino wakire Yesu. Nibimara amazi, ahubwo ni ibyiteka kuba warakiriye Yesu, kuba umwana w'Imana. Ngwino nawe winjire mu bana b'Imana. Wowe uri hano utarakira umwami Yesu, wowe uri hano nawe ufise amarira menshi, ariko ayo marira ngwino nawe uve mwabo bantu barira, bagenda bararira baritswa n'agatotezo ka Satani, winjire mu bana b'Imana. Yesu abahezagire cyane.
sinzi ko hari ubundi iyo bari n'ibimara amazi n'ibintu byiteka cyane.